Faustin Ndikumana muhinga igenga mu bijanye n'ubutunzi aravuga icokorwa kugira ngo REGIDESO isubire kunaguka. Ubwa mbere hoho muri ivy'amashirahamwe abafise ingwane canke atazifise nibaza yuko ukuri kubonekera cane mu vyigwa abahinga babakoze. Haje ivyigwa by'abahinga nivyo biza biratweka neza ingirisha bagifashe. Mu bisanzwe ico bita audit organisationnel et financier mvuga gusuzuma ishirahamwe rimeze nk'umuntu. Bararisuzuma igihe kicari cyo cyose aho tuti iryo bari meze gute kugira umuntu ashobora kugenda kwivuza kwa muganga bakamusuzuma hana ashobora kubagwara n'ishirahamwe nuko biba bimeze. Muri ico gihe rero nk'amashirahamwe nk'ayo REGIDESO bategeza gusuzuma iki, urasuzuma neza ivyerekeye ivy'intwaro na leadership ingene bavyifashe, ugacuraba bimwe bita gestion financière no kuvya amafaranga vyifashe gute, mbega REGIDESO ifitwa amadeni angana gute, mbega REGIDESO iyo yifitiye amadeni abantu bangana gute, ibintu biba bigaragara. Ukagenda kora muri za comptabilité, mbe comptabilité REGIDESO imeze gute, hariho ya comptabilité imwe bita analytique, ni kuvuga ishobora gutuma ubona neza ibwira ugurisha ikintu kabanza kubona kimwe bita coût de production, ni kubona ivyo wakoreje vyose kugira ico kintu hagere ko kidandaza ushobora kubona yuko ushobora kuronka inyungu canke utari kurayironka. Hari imwe bita kuraba ressources humaines, mbe abakozi bariko bakoreshwa gute, bahembwa gute, ivya masalariale bingana gute, bije donc amahera yose bakoze babahembwa n'ingene binjira ubushobozi bafise. Ukaraba imwe bita gestion commerciale, ni kuvuga ingene udanazwa rugenda bijya bicira ingene bishingwa. Ukaraba mbega approvisionnement, ni kuvuga ibintu REGIDESO zigugwa mu masoko bigenda gute, amasoko agenda neza ngo bikenewe bigwa byose bakabiraba. Ukaraba stock ingene abikwa muri REGIDESO abikwa neza nta busuma ntaki, kora za informatique ingene zikora ukabiraba. Ukaraba rero n'ingene ayo matara n'amazi bikorwa bingene amazi bayahinga kugira bayatange n'ibita technique. Ukageza ukabira no kuzurara barimwe bita risque, no kuvuga ibintu byose bishobora gutuma ishirahamwe ryoja mu ngorane umwanya wari wose. Ivyo rero iyo barisuzumye mu ishirahamwe ryose haca ico bita plan d'affaires. Plan d'affaires no kuvuga yuko ubugira uvuga uti ibintu ingwara ifise ni tubikosore. Plan d'affaires ikija no ku myaka 3 canke ngara bakavuga bati bariko barangene iryo tungwanya gushasha, kurangene vyobera mu muco, kurashobora kubitunganya ifite responsabilité no kora vya innovation kwaguma haza ubuhinga bushaka kugira ibintu bitera imbere. Urumva bameze reko minisha hamwe rigwaye vyanditsaho na plan d'affaires hari abantu barabona ikirigo kiraje muri ico gihe umuco uboneka. Hanyuma kandi tuvuga nuko iyo audit twibuka ko yabaye mu 2014. Ivyo bisuzuma ryarigeze kuba harabiganiro ama exposure kuraberekana REGIDESO mu bice byose ingene imeze, nayo bako bati haca tugeza gushaba arico bita plan d'affaires, ni kuvuga intumbero yo kurigorora neza kuribogora. Byari byabaye mu 2014. Nashaka kubaza none ubu iyo plan d'affaires yarabandanije vyarahagaze, iryo suzuma ryari ryabaye ryashitse kukiko amarokoma ibintu byose bavuga bati barisuzumye. Nibaza kinkico kwari kintu umuntu ashobora kubanza no gufatira kugira amenyati igihe barisuzuma ingwane baribonanye ni zihe zihagaze. Urumva ari ibintu nk'ibyo biba bihari, sinumvira ko ari woca avuga ati ibi bimeze neza cyangwa bimeze neza. Muri ico gihe rero abantu baca baraba kuri ivyo biba byarakozwe n'abahinga. Ico nico cambere nk'iyo plan d'affaires yo audit yarabaye, nibaza ko byogira akamaro. None nk'umuhinga mwebwe mubona yuko ikibazo cyo bagihagaze hehe muri iryo shirahamwe? Webo ndavye sinivyo gusa, hariho n'ibindi vyuga byagiye birakorwa kuko je nivyo nkunda gukuraba. Hariho ikigwa cakoze na IDEC mwirayo vy'ubutunzi, hariho haje n'abahinga bo hanze no bitare consultant international. Ico gihe bari bariko baramashira hamwe 3 ya leta baraba ingene akora, baraba OTB, REGIDESO na ONATER. Ico gihe byavuye muri ico cigwa vyerekana ko mbere REGIDESO bamengo niyo ifise akarusho kuri ayo mashira hamwe. ONATER niyo babona yuko ifise ibiharo biri hasi cyane. Ico cigwa cyari cabaye ku 2012 gushika mu 2016.
urumva uravye nk'ibyo bita chiffre d'affaires by'urudandazwa warabona ko REGIDESO igenda iduga kuva ku miliyaridi 40 kuja ku miliyaridi 46 muri iyo myaka ine chiffre d'affaires aguma yiyongera turabye bita inyungu benefice inyungu warabona ko mu na 12 zari nk'imiliyaridi 3 n'igice zirenga gatoyi inyungu yagenda yiyongera gushika mu 2015 inyungu yarigeze ku miliyaridi 7 ni miliyoni amajana 567 ibihano byerekana mu 2016 niho habaye agahombo k'imiliyoni amajana 221 niho baca bati none aho habaye cyacavuga yuko ibijanye na charge de fonctionnement y'ubuzima bwa mise ngo vyiyongereye ku rugero ruva ku miliyaridi 49 ku miliyaridi 59 haro n'ibindi bipimo rero bagenda barabimwe bita amarasiyo mu gifaransa niho byumvikana mu binyamarasiyo ngo do solvabilité canke ngo équilibre financier byerekeye iby'ubutunzi ngene byifashe équilibre financier warabona yuko avuga ati REGIDESO hari ibintu bya fondo rurema cyari ku rugero ruboneka rushimishije uravye nico bita besoin ya fondo rurema mahera bakenewe kugira bashobore kuza barakoresha bagira batangure nk'imigambi yaraboneka hanyuma mbere ico bita trésorerie nette warabona yuko REGIDESO irenza imiliyaridi 10 urumva kuri iyo myaka ivyo vyigwa vyabaye REGIDESO yareka kuba performance mugabo ntivyari byifashe nabi cyane kubyuka ati ntiboroka aho bahera muracibira none kuva ico gihe ka 17 18 2018 ibyo bintu byarabaye vyerekanye ko byagenze gute mbega aho gahombo kabaye kimiliyoni amajana 240 vyari bivuye kuki aho abantu bofatira mu kurondera ati karika uhumbo kaje gute izo charge de fonctionnement ziyongereye cyane zari zivuye hehe hanyuma kandi kira noneho nka REGIDESO ari ingorane zayo dusanzwe tuzi zuko n'umuyaga nk'ubudakuye mu gihugu baruwa importe uva hanze hari umuyaga nkuba uva kuri by'amamashini anywa igitoro urazimbye gusubujya uva ku ngomero wose barabatinze yongera mbere bategeza no kuraba ico ukoresha umuyaga nkuba uvuye ku ngomero umuyaga uvuye ku mamashini nakijya gitoro bakaraba ingaruka byagize ku butunzi bwa REGIDESO muri rusange murabona rero ibyo baraje bitarahera kubakwa bisaba amahera menshi hari bavuga yuko insinga amarezo d'installation y'insinga hari za kera usanga biri mu kuzimu byashaje batasubirije bazibaka myinshi ngo bituma REGIDESO itakaza amafaranga atari make mu bijanye itangaza umuyaga nkuba mukwiye kwa utanga ushika hagati ushobora kwegera hafi 3% uravye amashini ashobora gupompa amazi muri Tanganyika canka yazana hari usanga dakunze kubona ko bisaba uburyo bwinshi ivyo rukimbira ati none leta uruharagwaye nawo boca rubahe eske REGIDESO bishoboye kugira izo investment zose ko ziba ari zinini leta ari ibwira kumva yuko hari uruhara nayo ushiramwo kugira ivyo by'uburyo bikenerwa uburyo bwinshi leta itegereza igaheza nayo ikaraba ico yoterera hejuru ya leta nta kindi kintu cyokorwa kugira ngo REGIDESO ivyuke cyane ikoreshe impanuro mbona novuga ati nk'amashirahamwe ya leta muri usanga dufate na REGIDESO turiko turabona nuko ubwa mbere hokomezwa umuco gahera muco bita mu burongozi bita leadership nkuko usanga haraho rimwe bihora biba turabona ko ushobora gushira nk'ikimera nk'ugwego rundi rushashe cyo twokwita Assemblée Générale des Entreprises Publiques no kuvuga huba nk'inama nyine kuko Assemblée Générale abantu bagenda kumenya ibyayo mashirahamwe hakaza abaserukira leta inzego za leta hashobora kuza abaserukira ijya migwi inama nshinga amateka ijejwe ibijanye ijya migwi n'inama nshinga amateka ijejwe iby'intwari bereye canke ijejwe iby'ubutunzi hariho abahinga bashobora kuba bagize bivuga ko hariho amashirahamwe yigenga za société civile shobora kugira ico ziterereze bikurikiranira hafi n'abandi ico gihe rero iyo nama iraba bagatuma kwaba abantu bose bakaza bakumviriza bagira ico baterereye ishobora kurongorwa n'umushikiranganje ajejwe bya REGIDESO canke n'umushikiranganje wa mbere ukwego wendera kaza serukira leta ati tuje kuraba ingene REGIDESO yifasha abahinga rero abakomiseri okonde canke n'abandi bakerekana ico bita bilani we iryo shirahamwe ryose canke ari REGIDESO
hama bagaca bakomeza ico kwita kose urwego gushingwa rwa conseil d'administration. Nibaza ko urwego rwa conseil d'administration nk'ubu muri REGIDESO rwa yuko rugizwe n'abantu 9, nibaza yuko boshiramwe abantu babishoboye cyane kuko niho hafatirwa ingingo nyinshi. Hakareka bya bintu ushobora gusanga bagiye nko gushira nko muri conseil d'administration nk'umuntu kumbure bagafata ko ari nk'igiti ca politique cyo kumushimira kubera yaritanze muri ibi na biriya muri politique, bakarabanyabuna ati ugiye mbega uzotera icyumviro cyane, ufise expertise, ufise ubuhinga bwo gutera ivyumviro bingana gute, kuko ubwo rwego ruko rufatirwamo ingingo nuko harimo abantu bashobora kugira ico bafashije, bashobora gufasha na umuyobozi nawe agaca mu muyobozi w'umuhinga bishoboye, mbere wanashaka bakamutora baravye mu masevi bagagira komeza bagira concurrence, bakagira n'ikibazo bashaka kikaba bashaka umudetenye niba bishoboye kandi akaza aje gukurikira mu ngiro ibintu babizwi yuko vyamaze gufatwa nk'ingingo zikiza iryo shirahamwe. Hanyuma rero bagaheza rero bagacaba uwo mudireta agatangura gushira ibishobora gufasha mu ngiro. Hanyuma ikindi nuko aya mashirahamwe nayo akurikirana ivy'amashirahamwe ya leta nk'izi za SCEP. Hari ikintu bita SCEP, service chargé des entreprises publiques, itegeza kuzira kontrola irahari kwironka uburyo bukwiye kuraba iby'amadoni ngene amashirahamwe yifashe ngana karitunganya. Hari ibya inspection générale de l'État, ubugenduzi bukuru bwa leta hose bashaka kuraba gusubukura ati bigo bigenda gute, Cour des comptes ahifaranga rya leta rirashobora kuriraba itumwe n'inama nshinga amateka, abo bose bakwiza kuba bafise n'inkuru nyinshi nabo nyene baterera mu kuvuga muti burya amashirahamwe yifashe gute, nubuhinga ko nabahinga bariko barabikurikirana, nta politiki birimwo, bariko baravuga bateguza kuvuga ishirahamwe uko rimeze. Hanyuma rero nuko tuvuga tuti ibijanye n'ivyo kandi leta nayo titegereza guca iraba kurabona ishirahamwe REGIDESO ntiwovuga ngo ni ishirahamwe libura abakiriya, ahubwo libura rishobora kugwiza ibyo bishorera ku bakiriya n'ahandi ho rifise monopole, abakiriya baguma biyongera ahubwo barikenera. Twibaza yuko leta nayo uruhago yogerageza ari nk'amadeni yo ifitiye REGIDESO akariwa yose, akariwa bakabishira muri loi de finance, urugerageze ko byose muri ayo audit biboneka ntibabihishijwe bakayabiha. Hanyuma ikindi nuko bimwe bavuga ati mu gifaransa bitamvura macroeconomique, niyo cyo kurakona leta irako umwuka mu by'ubutunzi bw'igihugu utaburi kuraremera nk'ishirahamwe. Niko ati mbega ishirahamwe rero rikene gutuma ibintu hanze ronka amadovize akwiye, igiciro gikwiye, mbega yatsingurane hanze, ubwo ntibegura kwishura kubera amabibi by'amatodo shanje by'amadovize ngene babimeze. Ibyo byose kugira naryo rishobore gukorera ahantu uko ibijanye na macroeconomique n'ubumuka w'ubutunzi muri rusange urakunda kuremera amashirahamwe manini nka benayo. Hanyuma ikindi rero nico cha plan d'affaires kiba kihari gifatiye kwisuzuma riba ryarabaye. Nuwo mudirecteur general mushasha baje ntashobora kuza koroka ngo acavuga ngo ndazanye ngo inyishu z'igitangaza adafatiye kwisuzuma ahasanze ingene ibintu bikora kosorwa, akavuga ati iyo plan d'affaires bihari byogenda uku nimba umuyobozi wese aje akavuga ati nanjye ngenda ndabitangura kunabigira gute, barashaka umuco gituma ushobora gusanga bariko barakurikirana kwa twumva ngo ingorane. Mu bisanzwe ishirahamwe bariko barireforma bamaze kugira audit na plan d'affaires iba ari ku myaka abantu bagenda bakurikira. Nuwo mudirecteur aje gusubirira uwundi abaje kuraba iyo ntumbero ajana ntaguma hindagura gwaje mu bindi canke bagize gute, biba ari ibintu biyizwe ngene biko raja mu ngiro, ahubwo bariko bagenda baza barasuzuma ku mwaka ingene babiriko biraja mu ngiro. Ikindi rero nivyo kwa kuri ngo kurishira mu minwe y'abikorera utwabo ishirahamwe nk'ibyo REGIDESO bogenda bobiraba naho nyene cyane, kuko amashirahamwe bita strategique nkayo kenshi ntivyoroha, kuko ugiye kurondera inyungu gusa cyane ko bapfira kenshi barondera inyungu, usanga hari ikindi kiyavunikiye, kuko urabona hatageza muco bitaro sociale, bona nk'abarundi benshi bari munsi ya 10% nibo bagifisa accès electricité mu biharumba n'ibiharo bikiri hasi cyane. Urumva rero harimo n'ikindi cyo kwatuti umuryango nk'ukwire mu gihugu abantu bawuronke bawurihe ku buryo bushobora kuborora butabavuna, byose biragenda bigahura bigaca bituma
uraba neza ingene iryo shirahamwe bishobora kubikorana. Hama ko niba bariko baravuga ati nk'amashirahamwe nk'aya komakome naho nubwo abuza ati bagira bayishire muri ko twawe ifo uraraba neza yuko abazana imitaba ari abantu bafise mu buhinga nabo nyene kenshi abari nk'amashirahamwe akora muri iyo secteur nyene muri abafise ubuhinga bwinshi n'uburyo bwinshi akaza agafatanya n'iryo rindi mugabo nihaze yo mitaye gusa haraza n'ubuhinga bukomeye bwabuje gufasha ishirahamwe nishashe ngene bwo gukora ishirahamwe bajarateye imbere ryarabonye ngene ryabishitseko niho gusanga aro amabanki abakorera n'ugasanga harayari mabanki akomeye hanze abafise imitahe mugabo sibaza gufata ishirahamwe rero gashifata ngo abantu nibaze bari ngo bashe imitahe gutyo gusa batazi na plan ngene bica bigenda ugatusanga hatabaye ikigo gikomeye neza cyerekana iyo bija basanga kumure nibishitse guco bishikira nibaza dufatiye kuri izo mpanuro n'ibyo bintu twagiye turabona yuko hogira ico bafatira kugira iryo shirahamwe bishobore gutera imbere ikavyuka.